Kazoza FM. Be your own boss. Abani mpuzamakungu imigwi kugira ngo ije mihiganwa navuga mishira mu ry'umupira w'amaguru yemererwe n'ivyahe vyibanze bitezwe kubifise. Yego murakoze Alain. Nkuko mubizi ngaha misi yose mu gutangura championnat hari ibintu twama dusaba mu gutangura ihiganwa hari ibintu twama dusaba. Ivyo rero dusaba kenshi bijanye n'ivyo rimwe rimwe usanga kafi saba mbese na FIFA kugira uje mu mahiganwa yabo kuko nibaze ko ishirapo ry'umupira w'amaguru mu Burundi rikorera nkuko kafi ikora ikongera rigakora nkuko kafu nayo igakora nkuko FIFA ikora. Urumva ni kumwe akunda kuvuga ati usanga hari amategeko amwe gusa umuntu agaca agenda araraba ati mbega twe ngahi iwacu ikiniki vyoshoboka kuko ibihugu ntibisa. Uburundi ntiho bugereranya n'Ubwongereza. Ngiriye ko rero mu Burundi nko muri CAF hari amategeko, hari ibice bitanu bisabwa kugira ukine ihiganwa sinovuga ngo ni Primus League gusa ahubwo amahiganwa yose atunganijwe na FFB. Hari ibisabwa bitanu tegeza kuba ufise. Turavye ku vy'inkino barasaba kwandikisha abakinyi. Hariho novuga logiciel nshasha iramaze nibaza ko igiye kumara nobaza ko ari saison ya gatatu umwaka wa gatatu w'inkino. Iyo rero baragusaba gushiramwe abakinyi, ariho abakinyi benshi bashiramwe ni 30. Ntushobora kurenza abakinyi 30 ku mwaka w'inkino. Ego hanyuma ubu barasaba yuko niyo batarabishiramo inguvu cyane novuga ko ari nk'umugambi yuko ekipe yose ikina ikicaro ca mbere mu bahungu itegerezwa kuba ifise umugwi irya twita equipe B, equipe igira kabiri y'abakiri bato, equipe igira kabiri, equipe y'abana. Hamwe ikindi baba mubona ari byo binakunda no kugorana cyane. Navyo ntibiramara imyaka myinshi no kubasaba gupimisha abakinyi. Haraho ibipimo basaba bishika kuri 4 basaba. Ivyo utabikwijije ngira muribuka yuko inyuma y'umwaka turangije yuko equipe ya Kazoza United yahanwe ku rukino rwa mbere batari babashije kwitunganya bayiha forfait. Ijya licence rero isohoka kajya umukinyi akinira ko rujya rusha ruhu umukinyi gukina ntishobora gusohoka ivyo utabifise. Ibindi dusaba ku ruhande rw'intwaro barasaba yuko hategeza kuba hari umuntu kameme arongoye umugwi, president du club. Bagasaba yuko umugwi wanyu utegeza kuba ufise umuntu arongoye ivy'ubutunzi. Bariko bararaba no kungene bosaba uwa sécurité kuko mu migambi ya sécurité, imigambi y'umutekano barifuza yuko twomera nka kurya kw'Iburaya hamwe abapolisi atari usanga bacunze ikibuga niki ariko hari abantu bajeje umutekano bo mu migwi bajeje umutekano hamwe umugwi wakinye baba barabahaye inyigisho. Abo bantu akabero baza gucungera umutekano, abapolisi bakaja inyuma y'ikibuga. Hanyuma barasaba yuko utegezwa kuba ufise umuganga. Mu bisanzwe dusaba staff medical no mugwi w'abaganga mugabo twe ufise umuganga umwe nta kibazo mugabo bo ntushobora gutangura iganwa utagira umuganga. Hanyuma ibindi ni bisanzwe urumva nkuko hariho equipe y'abana batoyi nayo nyene barasaba ko iyo equipe ibifise umukoca ifise umumenyereza na equipe y'abakuze kayifise umumenyereza mugabo rero akabijya kuri equipe y'abakuze nuko udashobora kumenyereza udafise rwagwego basaba gukumenyereza kwa licence C. Nibaza kandi yuko inyuma y'umwaka tuzoshya tuja kuri licence B kuko bari baretse kutuga kuri licence B kubera twasanze haheruka kuba inyigisho za licence B kera. Hagati rero ya licence C na licence A hariho novuga igihengeri. Nta ba licence B 10 bari bagihari mu Burundi. Ubona yuko bakiri mu bikorwa bafise imigwi. Kazoza FM.
Be your own boss.